Isaac TV. Oh. Bakunzi ba Isaac TV ndasubiye kubaramutsa aho muva mukagera, ndabahaye ikaze, ndabashimiye kuba mubana yamudukurikirana ko bukeye uko bwije. Uno munsi turi kuri Hope, ni bitaro bikomeye cyane, ni bitaro bivura abantu benshi, bigwariyemo abantu benshi, ariko twaje ngaha duherekeje abanyempuhwe ni bande? Murabibuka hari igano twakoranye nabo, subira mu bigano byacu byo hasi uraza kubabona neza ni bande. Barasibwiye byinshi kujyanye nino shira hamwe ry'abanyempuhwe. Uno munsi rero twabasanze kuri Hope, dushaka tubabaze exactement igikorwa naho gyenye cyabazanye kuri Hope ni ikihe, kuko uko biri kose turamenyera mu bikorwa byo gufasha, ariko no munsi naho nyine tubasanze kuri Hope ntituzi byabazanye. Reka maze kubaramutsa. Mwiriwe meze neza? Ego. Mutama nawe gira ngaha ntace gira ngaha ni sawa? Ni sawa. Okay, voilà. Mutama nawe ni intore? Yego ndashima Imana. Okay, uno munsi twaje ngaha kuri Hope, duherekeza mu bivuga amazina, abanyempuhwe tubazi, turamenyereye mu bikorwa byo gufasha, ariko uno munsi bari kuri Hope, bare mu biki, baje mu biki, organisation, programme imeze gute? Duhere kuri mwebwe. Murakoze cyane. Hama nkuko mutubona ngaha ni ya groupe nyene y'abanyempuhwe. Uyu munsi twaje mu gikorwa nyezina cyo gufasha. Rero tugiye ko rero mutubwire igikorwa cyatuzanye ngaho no munsi ni dushaka dukora iki kuri Hope? Uyu munsi twatewe iteka n'Imana byo gushobora gufasha abantu baba bivuje ariko barabura uburyo bwo gusohoka. Dufate nk'abantu b'imfungwa nyene kubera ko barakize barabura ingene bataha. Abo nibo twumvise tworongorwa gufasha muri no mwaka, kandi tukaba twashoboye gufasha abantu bashika kuri 4. Kuri cyane ni murafasha. Ni wibagire ko video wavuze ati niho mwitanguye naho uri mu ntara. Okay, umunsi kwa twatewe iteka n'Imana byo mu gikorwa cyo gufasha, twariyumviriye turaraba ko mu bitaro hari abantu usanga barivuje ariko barakabura uburyo bwo gusohoka ibitaro. Twavuga ko ari nk'imbohe n'abantu bivuza hama bakabura facture ikaba nini cyangwa ikaba ntoya, ariko ugasanga ubwo buryo ntabwo afise. Twariyumviriye rero twumva umenga abo bantu nibo twokorera kuno mwaka, nico gikorwa cyatuzanye. Okay, murakoze cyane, mwabyumvise mu majambo make cyane. Dushaka Mutama ngaha dusigurire abanyempuhwe ni bande, baje gute, bavutse ryari, igikorwa basanzwe bakora nikihe, maze kugira tuje mu kintu abantu badukurikirana bamaze kumenya exactement ivyo ari byo. Tugire Kristo. Abanyempuhwe baramaze igihe kitari gito. Mu bikorwa tumaze gukora, iki ni igikorwa kigira 6. Rero turiho kugira duterere ku bantu baba batishoboye mu bitaro, tunagira ko tubereka ko ijambo ry'Imana ryo riza imbere, tugashobozwa byose na Kristo. Ntibatwizere ngo nuko tuje, ariko bamenye ko Imana ariyo yabikoze. Niyo ntumbero dufise yo kubabohora no kubabwira ubutumwa bwiza. Neza cyane. Mutama mwegere ngaha umunota umwe gusa mugire akaja mutubwiye, kuko mwebwe mwambaye utandukanye natwe nyene twambaye twe turabanyempuhwe, ariko wambaye umenga uri kwa muganga usanzwe ubikoreramo. Reka tubwiye ko mutubwire muri bande, musozo mukora iki ngaha, tubona muri afise baje, mwambaye umupira udasa n'uwabandi, peut-être nimwe mwabakiriye. Wiyumva gute kwakira abantu nk'aba, bashitsi nk'aba, ho woro bakiraho bimeze gute, akabijya bazanye nakahe gatandukanye nakabandi? Ivyo byose ubigiye. Murakoze cyane. Nkuko mweje kubivuga, jewe nsanzwe ndi umupastori, nkorera hano ku bitaro byo kuri Hope. Bese bavuga kuri Hope ariko ni clinique Van Norma. Twabonye bashitsi nko mwabivuze, jewe nkabasanzwe ndi omonier, jeje ibikorwa by'ivuga butumwa no gufashanya hano mu bitaro. Rero twabonye aba bene data abanyempuhwe bashitse hano bavuga ko baje gufasha abantu vyagoye ko bashobora kuronka uburyo bwo kuriha. Kuri nka jewe nsanzwe ari cyo gikorwa nkora hano mu bitaro, n'umunezero mwinshi cyane, kuko hari abantu tuba tubona bakeneye ubutabazi ariko bakabura ingene batabagwa. Uyu munsi rero tubonye abantu nk'abo, ni ibyishimo
hano mu bitaro turanezererwa, natwe ntituza tunezererwa nuko abantu baguma hano, twari twifuza ko bavugwa bagataha. Ariko rero kubera ko murazi ko baba bakoresheje uburyo bitaro bikoresha amafaranga mu kugura imiti n'ibindi, biba bigoye rero kugira ngo bace babwira ngo nimutahe. Iyo tubonye abantu nk'aba baje kubasahiriza ngo babafashe, n'umunezero mwinshi kuri twebwe. Murakoze cyane, mwabyumvise rero byinshi mwabyumvise, reka tuje kuraba igikorwa nyezina. N'abantu nyene nkuko mubona bambaye ibisa no ku mipira yabo, murabe ingene handitse ko ari abanyempuhwe. Bashitse hano babazanywe n'icyo gikorwa nyene cy'ubunyempuhwe, bashima gufasha abantu bari mu bitaro badafise uburyo bwo kuriha. Niyo mpamvu rero mubona twabazanye hano ko aba bana murazi ko bavuwe ariko badafise atamahera. Ubwo rero bashimye kuza kubarihira kugira ngo ibi byo kubavura niba vyaheze mushobore kuca mutaha. Mubona barafise facture nibo bazirihiye n'amabillet de sortie baravyifitiye kugira ngo babashikirize. Turafise ya niyubahwe Krista Junior niya nikuze Alpha Junior. Alpha Junior ngizo rero ubu muri uyu mwanya namba byaheze ko babavura urashobora kuca witahira. Mugabo facture niyo nyene. Ya facture zarishwe. Zo twazigushikirije na billet de sortie biri kumwe. Reka tuzihe mama wiwe. Kugira ngo abana ntibazitabura. Zimuhe mama wiwe, mama wabo. Sinzi ko arakajambo. Ubu rero urashobora kucuta ubonye abana ko borohewe. Kajambo ushikiriza ku bw'iki gikorwa bakoze. Yego murakoze kuba mwiyumviriye kumfasha, kandi Imana ibahezagire muzobandanye mukora iby'Imana yabahezagije, muze munabikoreye n'abandi, hama Imana ibahezagire mushike kuco Imana itari bwabansa. Nari maze iyinga n'iminsi 5. Bari bagwaye ibihuti byari byabafashe ngaha mw'izosi. Nari nabuze amahera nyine yo kuriha. Murakoze. Kuko uhava usanga ari igikorwa tuko turakora ntibavuga ko turi nk'ivyaduka. Ni inkuru urashobora kuba warazumvise zoragwariye ku kidengeri Petesida. Rero ntidusoma hose cyane ariko tagomba kuvuga icyo Yesu yakoze. Ku murongo w'8 haravuga ngo ni muri Yohana gice cya 5 ku murongo w'8 haravuga ngo Yesu aramubwira ati va hasi ikorere ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira yikorera ikirago ciwe aragenda. Amen. Niryo jambo tuko turagirako kuko Yesu Kristo yarabikoze, abikoze ku bari barihebuye. Rero natwe tuje gushitsa ico Yesu Kristo nyene yagiye akorera abantu. Turi hano ntituri hano kubw'ino mipira, ntituri hano kubw'ano mashusho, ariko turi hano kubw'izina ry'umwami wacu. Sawa muta n'amahoro. Twizere ubu ko biriko bigenda neza. Ego agahema ashimwa. Sawa. Yikuri imbere n'Imana. Ego Imana rero ko wayizeye niyo yatumye n'aba bantu bose ubona bari ngaha bari hano muri kano kanya. Nkuko wavuze ko hari uwo wibuka ejo kumbure nuko ari kugira ngo nawe wishukwe. Ubwo rero barahejeje kukurihira cya deni byose wari ufise, bagira bace bagushikiriza facture. Ndabona ko ari facture ingana n'umiliyoni 482 n'amahera 200. Hanyuma urabona ko biri kumwe na billet de sortie. Nimba abaganga boheraheza ivyo bakora byose murashobora gutaha atangorane. Kibazo cy'amahera
imana yacishuye kandi biciye muri aba nyene bari gukoresha n'abandi si wenyine hari n'abandi bahejeje kurihira mumve rero amahoro imana yabishuye sinzi nabo barafise ijambo bashikiriza hanyuma nawe baca baguha akajambo kugira icyo uvuze Mugire Kristo Naganze Kristo. twebwe twaraje twarabigize izina tugirize kugenzura rero abayobozi ba hano barashoboye gutemereza intumwa yacu iwawe rero nacyo gituma twaciye tubona ko byoba ngombwa ko utaha turagira rero akigoro turaza turakorana n'abarongozi gusa bigenda niko nyabigenza uburenganzira urabufise bwo gutaha muhira kubw'ivyo rero imana ibahezagi bakomeze rero kubw'ivyo ntitujana na fagitire gusa turajana n'ijambo ry'imana aha muri Yohana igice cya 5 umurongo w'8 haratubwira ngo Yesu aramubwira ati n'umuntu yaragwariye ku dengeri desidi igihe kirekire yari yarihebuye rero Yesu ahashitse aca aramubwira ati va hasi ikorera ikirago cawe ugende buno nyene uwo muntu arakira yikorera ikirago ciwe aragenda rero nawe mutama ari uyu munsi arejo urataha Amen. Yesu yabikoze nk'uko yakoreye umuntu nawe utahe imana ibahezagire Amen. nimwataha baza kubandikira nimero ya telefone muze mubitumenyeshe arico mushobora kudushikiriza inimero barazishirako muzoca mutubwira Rero tuzogwanira byinshi kuri iyo telefone imana ibahezagire kandi ibirenge ngo bizanye ubutumwa ngo biza bikayangana kandi ibirenge byanyu bikomeze guhonyora inzoka guhonyora imyuka mibi ya satani kuko twebwe turaba inyama ariko imana nayo ikomeza kutuja imbere nta bindi bintu novuga tuzokomeza kuganira umwana arafise agatelefone ibibazo byanje byinshi yarabizi twaganira amabanga menshi muze kugenda urugendo rwiza ntimusitare mu makorosi mu byuma imana ibarinde ibyo dukorera ngaha ku isi n'ibyo mu ijuru irabibona hariho benshi bakijijwe badafise n'imitima y'urukundo dawa hanyuma ngira ngo hariho umuntu mwari mwabonye ejo uramwibuka ego yaraciye hano ejo kuraba ko muri hano aba nk'uko mubabona basanzwe bari izera ishyirahamwe mubona banditse ku mupira abanyempuhwe ni mubo imana yahamagaye kugira ngo bashobore kuyikorera mu bikorwa byo gufasha kubw'ivyo barumvise ko hariho abari hano baciwe amafaranga mugabo babuze ingene bayariha hanyuma imana irabakoresha bemera gufata ku vyabo kugira ngo bashobore kuza gufasha kubw'ivyo rero bagiye kubabijejwe baraba dosiye yanyu basanga murafise facture ingana n'ibihumbi 282 n'amahera 100 rero bahejeje kuyiriha nimba abariko barabakurikirana mu by'ubuvuzi babonye ko mushobora gutaha barashobora kubaha uburenganzira kuko babazaniye resi barihiyeko babazaniye na billet de sortie ubwo rero nico gikorwa nico gituma mubabona hano nico cari kibazanye sinzi kadusabe uwo bafise muri aba akajambo agashikiriza kumbere namwe barabaha kanya muvuga akajambo gatoya kari ku mutima murakoze mbere yuko agira ijambo rishikirijwe reka tumushikirize iyi facture n'iyi billet de sortie umwanya wose amagara azoba akunze ko ataha uzoca witahira uburenganzira urabufise
twakuriye ibihumbi 282 n'amafaranga n'amafaranga 100. Ubwo rero ngira ngo n'abarafise kajambo ashikiriza niba mwahejeje. Murakoze Imana ibahezagire n'ukuri sinaronka naho nayakura mbaho guma bamfashe n'ukuri Imana ibongere imigisha. Amen. Yego n'ukuri murakoze. hanyuma iyo mana rero uzoguma uyizeye umusenga niyo yabikoze twebwe ubwacu ntabyo twari kwishoboza kuko imana yo mu ijuru yakwiyumviriye ko uzogigumeko. Murakoze Imana ibahezagire. Yes, mwabibonye rero bakunzi ba Isaac TV, igikorwa cyari kimeze neza cyane, cyari gisa neza, cyari igikorwa kidasanzwe, cyari igikorwa ubona neza ko cyatwaye n'umwanya utari muto ariko ntacyo bitwaye. Isaac TV. Oh.